kaze turabandanya y'akatekisimu yacu ndizera ko birabafasha aho kumara biganirira mu miryango mu mugwe bagenzi babiri canke batatu. Ikibazo c'indwi kivuga ngo mbega inama z'Imana niki, canke twokwita les décrets de Dieu. Inama z'Imana niki? Ati inama z'Imana ni intumbero y'ibihe vyose, aho bivuye mu bushake bwayo kandi kubw icubahiro cayo yagenye kuva kera hose ibizobaho. Mbega inama z'Imana niki? Inama z'Imana ni intumbero y'ibihe vyose, aho bivuye mu bushake bwayo kandi kubw icubahiro cayo yagenye imbere y'ibihe vyose ibizobaho vyose. Mu by'ukuri les décrets canke izi nama ntabanduka z'Imana ni inkurikizi yo gutahura bwa burangamutima bw'Imana. Nimba Imana izi vyose, nimba Imana ishoboye vyose, nimba Imana itagira umwanya kandi ari Imana idahinduka, ibintu vyose vyegeranije bishobora kuba Imana itagenye vyose imbere y'ibihe vyose. Ko ikintu cose yagenye ko kiba ari ikintu ubwenge bwayo butunganye bwabonye, kandi ico ishatse naco ntigishobora gutangirwa n'umuntu n'umwe n'ikintu na kimwe, ko ntiyobikira Imana irisumbuye kandi ishoboye vyose, kandi ko ari Imana izi vyose, ibonera ibintu vyose kuva ku ntango y'ibihe vyose. Uvyegeranije bigenda bidushikana ahantu dusanga ko hari inama ntabanduka z'Imana. Izo nama ntabanduka z'Imana zikaba ari iyo ntumbero y'ibihe vyose. Hariho uburyo Imana yagenye kuzotumbereza ibintu, yabigenye ifatiye ku bintu bibiri, ifatiye mu bwenge bwayo ibihe bitazoshira, kandi iravye ikizoyihesha icubahiro gusumba vyose. Dusanga rero ibintu vyose bibaho vyagenywe imbere y'ibihe vyose, kandi bigenwa kugira ngo vyuzuze intumbero imwe y'Imana y'ibihe vyose, kandi iyo ntumbero niyo kwihesha icubahiro, niyo gushigwa hejuru kwayo, niyo twita les décrets de Dieu. Les décrets de Dieu rero ni izo nama z'Imana zitabanduka. Hari igihe rero yumvira yuko umuntu wese hano kw'isi afise intumbero yiwe, ariko intumbero ihari ni icubahiro c'Imana. Intumbero y'Imana ibihe vyose yagenye kuzokwihesha icubahiro, hanyuma vyose bizobaho hano kw'isi bibayeho irabirabira imbere y'ibihe, kandi mu bwenge bwayo irabisuzuma igena yuko muri vyo izokwihesha icubahiro gusumba ibindi bintu vyose byari gushobora kubaho. Ibi bica bituma dushobora kwibaza ibibazo bitandukanye. Mbega bisobanurwa yuko jewe umuntu ataco mfise mvuga ku biriko biraba? Mbega jewe ndi hobo ndakoreshwa gusa? None uruhara rwanje ruri hehe? Nivyo umuntu ashobora kwibaza uruhara, ariko Imana yagenye zino nama ntabanduka zayo, irazigena ku buryo mu kuzishitsa turaza kubiraba ingene izishitsa ikoresheje iremwa, kandi izishitsa ikoresheje ibyo twita la providence, ni ingene itunganya ibihe, ingene bikurikirana kimwe cose kikagira inkurikizi yo kuzuza umugambi wagutse w'Imana. Irabikora ku buryo uruhara rwacu rubaho, ariko urwo ruhara rwacu ruba uruhara rw'umwihariko. Urwo ruhara rwacu ruba ruhari, ruba rw'ukuri, ariko mu by'ukuri urwo ruhara si uruhara ariko rugena ibintu bigenwa n'Imana, ariko ikabishitsa ku buryo habaho uruhara rwacu. Ibyo bintu bibiri rero birafise ingene birwanya, n'ibyo twita compatibilisme, ni ingene mwishitswa ry'iyo nama, ry'izo nama ntabanduka z'Imana, aho intumbero yayo ibihe byose kandi bivuye mu bushake bwayo no mu bwenge bwayo kubw icubahiro cayo yagenye ibintu byose bizobaho. Irabikora ku buryo tubaho nk'abantu, nk'aba agent bari responsable, kubera mvuze ngo bari libre, naho hariho ubwidegenzo twakwa n'akaberere k'icyaha bizobiraba ibindi vyigwa, ariko tuvuga yuko ari aba agent, ari ibiremwa bifise uruhara, ariko urwo ruhara atari urwo ruhara dutumbereza ibintu, ni uruhara tugira kandi tukarugira by'ukuri nk'abantu, ariko urwo ruhara rukabera mu muzingi wagutse w'ukwiganza kw'Imana. Ariko turagaragaza rero kushira hamwe mbega inama z'Imana niki? Inama z'Imana ni intumbero y'ibihe vyose, aho bivuye mu bushake bwayo kandi kubw icubahiro cayo yagenye imbere y'ibihe vyose ibizobaho vyose. Ikibazo c'8 aricyo tugiye kurangiriza ko mbega ni gute ishitsa inama zayo.
mbega ni gute ishitsa inama zayo. Dushobora kuvuga inama z'Imana ntabanduka, kuko tuvuze decret twese turumva ko ari inama, mugabo inama ntabanduka ni ingingo ntabanduka. Rero ni gute Imana ishitsa inama zayo canke inama zayo ntabanduka. Imana ishitsa inama zayo ntabanduka mu bikogwa vy'iremwa hamwe no mu bikogwa vya providence, mu bikogwa vy'ingene yaremye mu kwera kwayo, mu bwenge bwayo no mu bushobozi bwayo, ingene yategetse kuzorongorera ibintu vyose gushitsa ubugombe bwayo. La providence ni ingene Imana mu kwera kwayo, mu bushobozi bwayo no mu bwenge bwayo yagenye kuzotumbeza ibintu byo twita la providence. So Imana ishitsa inama zayo ntabanduka mu bikorwa vy'iremwa hamwe no mu bikorwa vy'itunganywa, ry'ibihe, ry'ibintu, ry'abantu, ry'ibiriho vyose, vy'bibaho vyose, kubw vyuzuza ubushake bwayo ibihe vyose. Niyumvira yuko dukwiye kunamira ubwo bwenge bwayo, turihereza uruhara rurenze kujera destine yacu, kandi ibi birashobora gushikana ahantu twumva umenga ni twebwe dufise uruhara rukomeye cyane mu bijanye na destine yacu, ariko sivyo na gatoyi. Uruhara rwacu rurahari, ariko urwo ruhara rubera mu muzingi wagutse w'ukwiganza kw'Imana n'ubwenge bwayo bw'ibihe byose, bugamije apana twebwe, bugamije kuzotumbereza vyose icubahiro c'Imana. Mbega ibisobanuro ko ibintu bibi bidushikiye vyovyo navyo nyene Imana iba yabigenye. Mbega iragena icaha, mbega iragena ikibi, mbega yogena ikibi canke icaha ikaguma ari Imana igororotse. Ibibazo dushobora kwibaza, ariko dusanga ukwiganza kw'Imana tudashobora kuronka inyishu ku bijanye n'ibibazo byose dushobora kwibaza ku bijanye no kwiganza kw'Imana. Sinshobora gutanga inyishu ku bantu bose bariko barababara, bariko baca mu bihe bitoroshe, kubera hari inama z'Imana tuzotahura nitubona kwinjira mu bihe bidashira. Ariko igihari coco nuko dukwiye gutandukanya inama ntabanduka z'Imana zigena ko ikintu kiba, ariko atari Imana ije kugikora ishize mu maboko ngo kibe. Irakirekura ryo twita le décret permissif de Dieu. Ningene Imana igena kuzorekura ikintu n'ahandi Imana igena kuzokora ikintu biratandukanye. Les décrets causateurs na les décrets permissifs. Hari inama z'Imana zigena yuko Imana izoshira amaboko mu kintu kagishitsa, n'inama z'Imana zirekura ikintu kuko nubwo kikiri umenga ni kibi, Imana ibona yuko ku mpera ya vyose ibirabiye mw'irori ryayo ryagutse ry'ibihe bidashira, isanga yuko ivyo bintu ibiretse bikaba bizorushiriza kuyihesha icubahiro. Mbega Imana ntiyikunda hamwe ibintu vyose yuri kurabikora kubw'icubahiro cayo, hamwe itobikora kubw'icubahiro cayo yo biri kuyikora kubw'ikindi kintu kisumba, ico gihe ntiyo bikibaha Imana. Kandi natwe dushobora kubaho tudafise Imana iri hejuru ya vyose, kandi atakindi kintu yunamira kiretse yo n'ubugombe bwayo. Rero ni vyiza kandi ni vy'akamaro kuri twebwe ko Imana igumana icubahiro cayo, kuko ibayeho kubw'ikindi kintu kiri hejuru yayo ntiyoba ikibaye Imana. Twebwe nitwe tubaho bw'ikintu kidusumba, ariko Imana ibaho kandi ikora vyose kubwayo, kuko atakindi kintu kisumba. Ubwenge bw'Imana tubandanye tuburimbura muri kano karirimbo cyuko twarangiza weekly bread yacu, kandi ndabifuza indwi nziza abatwumviriza mwese. Nimutinye mwabusha ubutongo ko so mu ijuru muhimbara kwa bwayo. Mani babose kandi vyose ishoboye vyose, ishoboye vyose. Mwami, mbega ibibazo duhura navyo mu buzima, ingwara, ubukene, nuko utabibona, urabizi vyose, kandi vyose ugamije kubidukiza. Ushoboye gukiza ivyaha vyacu, ushoboye gukiza ingwara zacu, Mwami Imana ivyo dukenye vyose urabibona. Yemye bushobotsa ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa